Bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru muri migwi Kirundi tuyahera ku ngingo ziyagize gutunganya ihuriro kaminuza mujanye n'indero ni kimwe bikorwa bya leta bizorangura muri mwaka wa 2021 ushira 2022 byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni hari ku munsi wa gatanu imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka iterambere mu gisata c'abikorera utwabo ngo rifata umwanya munini isigurwa n'imigisha muri kaminuza mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe Parseme ibyo nido byano makuru ni mukanya samwe kazi Nari mejeje kubabwira midonido ryano makuru gutunganya ihuriro kaminuza kimwe mujanye n'indero ni kimwe mu bikorwa bya leta bizorangurwa mu mwaka wa 2021 ushira 2022 byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni hari ku munsi wa gatanu aho yashikiriza icegeranyo cy'ibikorwa leta izorangura imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka Alain Guillaume Bunyoni akaba yamenyesheje kandi ko hazoshigwa ku kivikoko umugwi nshingwa Kirundi tumukurikire. Icambere gikomeye harimo kuorganiza ikoraniro rukokoma ujanye n'ivyindero les états généraux de l'éducation akajaho kandi bwa buryo bwuko abanyeshuri biga mu za kaminuza canke no kuduga bashobora kuronka ingurane ibafasha kwiga amashuri yabo hakaba gufasha kugira ngo abanyeshuri bashobore gufungurirwa neza bari ku ishure kurondera ibikoresho bikenewe ku ishure kuraba kandi yuko haba ibisata abanyeshuri bigamwo bijanye n'ibikenewe mu gihugu atari uko abanyeshuri boza bariga tugasanga ivyo biga sivyo dukeneye ivyo dukeneye navyo ntituronke abahinga babidufashamwo ari igikorwa twogaruka ko kijanye nuko igisata kijanye no gutsimbataza ururimi rw'ikirundi Academy Rundi cokora koko kikaba opérationnel kugira ngo ururimi rw'ikirundi narwo ruhabwa gateka ushobore gukoreshwa cyane gusobanurwa ku rwego mpuzamakungu kandi hashobore kuba ibikorwa by'amatohoza n'ubushakashatsi ku bijyanye n'ururimi rw'ikirundi mu ntango n'intozo yarwo kuko turazi ko ari ururimi rutunze mugabo turavye nabi ushobora gutera ruzimangana. Imigwi gera kuri 29 igizwe n'abantu barenga 5,800 y'impunzi yo yakiriwe kuva mu kwezi kw'icumi gushika mu kwezi kwa Kigarama byashikirijwe n'ubushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri uyu wa gatanu igihe yariko ashikiriza ibyo ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2021 ushira 2022 tumukurikire. Harakozwe inama zitanu zihuza ubushikiranganje n'amashirahamwe mpuzamakungu ariyo PNID HCR mu ntumbero yo kuraba ahasanzwe hari ibibanza byo kubakwamwo ibigwati byikwije mu ntumbero yo kwakira bene wacu bahungutse. Imigwi y'impunzi 29 igizwe n'abangana 5,851 barakiriwe. Umuryango wose wararonkejwe ivyankenerwa bitandukanye. Haratunganijwe urugendo mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yo guhimiriza impunzi gutahuka. Harakozwe inama 9 zo guhimiriza umubano mwiza mu makomine ya Rugabira, Busoni, Bwambarangwe, Cibitoki, Kirundo na Ntega kuba sangwa hamwe na bene wacu
haramenyekanye abana bangana ibihumbi 2 ko aribo bavukiye mu makambi y'impunzi bo mu makomine ya Gihanga, Mutimbuzi, Buganda, Rugombo, Bugendana, Ntega, Gihogazi, Mishiha, Gisagara na Cendajuru. Kandi abo bana baranditswe mu bitabo bigenga igihugu cacu. Imiryango ingana 200 y'abahungutse yari ibanye bidakurikije amategeko yarakoze ubugeni bwemewe n'amategeko. Kuva kuwa mbere Gitugutu umwaka wa 2021 gushika ubu Burundi bumaze guha ubuhungiro imiryango 235 y'abakongomani igizwe n'abantu 572. Uyu mushikiranganje yashikirije kandi ko ikibanza kizokwimurirwamwo abahuye n'imyuzure bo mu Gatumba cabonetse mu Gakungwe muri commune Kabezi kigiye gutunganywa neza n'ubunyene tumukurikire. Ikibanza zo kwimurirwa abahuye n'iza by'umwuzurire mu Gatumba Gakungwe muri commune Kabezi kigiye gutunganywa neza. Haratunganijwe uruganda rwo kurabira hamwe ivyihomagurika ry'imisozi mu Burundi. Harakozwe integuro y'ibizokorwa mu mwaka w'2022 ushira umwaka w'2025 mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi w'igihugu wo kugabanya amangenge y'ibiza n'isiri mu gihugu kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2025. Mu bijanye n'iterambere naho mu gisata c'abikorera utwabo iterambere urifata umwanya munini byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umwigisha muri kaminuza mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe Parseme kubwa Salomon Sabimana ahamagarira abarongoye ikigo BBN gushiramwo inguvu kugira ngo ico kigo kije ku rugero hamwe n'ibindi bigo byo mu karere kugira ngo abikorera utwabo mu Burundi batera imbere tumukurikire. Kugira ngo ibintu bihinduke singingo ifatwe mu munsi yashira bigize itoyi nyinshi kibazo anine ya uravye ngene ubutunzi bw'Uburundi bumeze duteza kuraba ku byo Uburundi cyane usanzwe bushora mu mahanga hariho cyane ikawa n'icayi ariko hariho n'ibindi bishoka canke byahora bishoka icyo twita les produits traditionnels ni kuvuga byaba ivyamwa byaba imboga canke amashugwe navuga rero yuko Uburundi gotweza gukorera kuvyerekeye guteza imbere cyane akanovera k'ivyo bitego bishoka hanze. Icyo nohereza ko mu ivyo bijanye n'ibyo tugushora hanze nuko ishirahamwe risanzwe riraba yuko ibyo bishoka hanze novuga bikuje ivyangombwa les normes standards internationaux joshirwa mu nguvu gose inguvu mu byerekeye uburyo mu byerekeye ubuhinga bw'abakozi baho na cyane n'icyo kigo nyene kikaba nk'ibindi bigo novuga bwa accreditation canke bigafatwa ku rugero rumwe n'ibindi bigo byo mu karere canke ahandi ku buryo umubiri atungagombye kuraba yuko ikitandaza cyo gitwije ibyangombwa bitabangwa ko kino hanze. Ano makuru tuyasozerere muyavugwa mu makungu igihugu c'Uburusiya cashize ahabona icifuzo cyo kuganira n'ishirahamwe OTAN bishobotse kuva kuri uyu wa gatandatu kikaba cifuza ko OTAN yobandanya yugurura imbibe zayo ku ruhande rw'uburengero bwaco muri ayo masezerano cifuza kandi kubuza leta zunze ubumwe za Amerika kubandanya ishinga amakambi ya gisirikare mu bihugu byahoze mu bumwe bwa Soviet. Inkuru y'abagenzi bacu ba News twayitorokanije na mugenzi wacu Ahmele Motore.
La Russie igihugu c'Uburusiya gisaba ibiganiro kuva kuri uyu wa gatandatu bishobotse i Geneve mu gihugu c'Ubusuwise. Ico gihugu kikifuza kubuza ishirahamwe OTAN ko ryo kwagura imbibe zaryo ku mipaka yo mu burengero bwacu. Ayo masezerano gitegekanya ko yobamwo kubuza ishingwa ry'amakambi ya gisirikare y'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu vyahoze mu muryango w'ibihugu vy'abasoviete. Inyubako z'ibihugu bihurikiye muri OTAN ziguma zegereza. Aha bivugwa n'icegera c'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu w'Uburusiya asaba ko ivyo vyohagarara. Aha akavuga ati dutegerezwa gusubira ku birindiro OTAN n'Uburusiya vyariko mu 1997 igihe izo mpande uko ari zibiri zatera umukono ku masezerano y'uko zogiye kubana. Uburusiya butinya hanini yinjira ry'ibihugu vya Ukraine na Georgia muri uyo muryango wa OTAN. Aho umuhanuzi ajejwe umutekano w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika akavuga ati twarerekanye neza twebwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu 30 bihurikiye mu muryango wa OTAN aho duhagaze ku vyerekeye ibiganiro. Turiteguye kuyaga n'igihugu c'Uburusiya ku vyerekeye umutekano w'ibihugu bihurikiye mu muryango w'ubumwe bw'abanyaburayi nkuko twabigize mu myaka 20 iheze. Ayo masezerano Uburusiya bwifuza yashizwe ahabona mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyaburaya bagiriza Uburusiya kuba buriko bwitegurira gutera igihugu ca Ukraine. Byaragaragaye ko igihugu c'Uburusiya kugabisha igihugu ca Ukraine cyagerageje kugituma kigira ico gihevye mu muryango wa OTAN. Bivugwa n'uyu mushikiranganje ajejwe imigenderanire w'igihugu ca Lithuania. Abandanya kwibaza nimba Ukraine izokwemera ivyisabwa akizera ariho ko atariko bizogenda. Uburusiya bukaba buherutse kurungika inteko zabwo ku mupaka bihana n'igihugu ca Ukraine ngo utofata minenegwe uko kugabisha kwabwo. Aho mu 2014 utaretse kuvogera intara ya Crimea yegukira igihugu ca Ukraine. Arakoze mugenzi wacu Ahmele Mutori. Naha kuri aya makuru avuga mu makungu cyesozera ano makuru twari twabateguriye reka ndabashimire mu bwo mwese mwariko murakurikira mugira ijoro ryiza.